Découvertes, discussions, partage d'expériences et de parcours de vie sont les ingrédients de notre podcast Parole Femmes. Ne ratez donc aucune occasion d'apprendre plus sur les femmes ordinaires mais qui font des actions hors de l'ordinaire. Ndabaramukije mwese aho muherereye ndabahaye ikaze mu kiganiro gishasha podcast Parole Femmes. Uno munsi tuza kuyaga mu rurimi kavukira. Tuza kuba turi kumwe n'umupfasoni kandi mwanditsi Perpetu Miganda. Reka tumureke yidondore kwanza kubatamunsi. Kuko bivuze nitwa Miganda Perpetu. Nkaba ndumupfasoni yubatse n'abana bakuze 4 nkafise n'abuzukuru. Hanyuma mu byo nize cyane ibintu bijanye n'imibano n'indero, psychologie et sciences de l'éducation. Nkuko natangiye ndabivuga rero umupfasoni Perpetu Miganda n'umwanditsi amaze gusohora igitabo kimwe. Ico gitabo none citwa gute, yarafise intumbero yihe mu kucandika? Reka dusubire tumwumvirize. Igitabo nanditse citwa Trésor du Burundi ancestral. Kubihindura mu Kirundi biragoye kuko burya Kirundi n'igifaransa hari igihe usanga amajambo bidahuye neza, ariko ico nashaka gushimikira ko nuko je nashatse kwerekana cyane ubumenyi kama bw'abarundi, cyane abarundi bakera, kuko abarundi bubu byinshi muri ivyo ndiko ndavuga by'ubumenyi bisa nuko vyatakaye n'ibindi biri mu nzira yo gutakara. Ni ciyumviro canjemwo ndiko ndaganiriza abavyeyi banje imbere yuko bitavye Imana bakuze cyane, bari bararenze imyaka 85. Hanyuma rero ndiko ndabaganiriza baca barambwira bati mbega kibondo, burya kera abantu barakundana, abantu barafashanya, abantu baraterama, abantu bari bazi ibintu byinshi rwose, ariko uko tubibona ubu ivyo bintu vyaratakaye. Hanyuma rero ico gihe niho natangura kwiyumvira nti ivyo bintu bose urakuraba ivyo ari vyo, hanyuma umuntu akaraba namba hari bigishobora kugaruka. Burya rero kwandika igitabo cose kigahera ugatangura ugaheza kigasohoka si ibintu vyoroshe namba. Tushaka rero kumenya umwanditsi Miganda we ukuntu yabigenjeje kugira bishobore kucandika kigasohoka kigashikaho kigeze. Burya kwandika haba harimwo ukubikunda, kandi imbere yo kwandika ubanza gukunda gusoma. Je rero kuva nk'iyo umwana mutoyi cyane nakuze mbona imuhiri wacu twari mu Kirundi, mugabo umuvyeyi wacu yari umuntu nyene navuga yari yarakuriye ahantu mu bantu nyene mu baganwa, yarabonana n'abantu b'abazungu, ku buryo rero muhira hari utuntu tw'udutabo, haba hari utuntu tw'udutabo twa testament, Bibiliya. Hanyuma rero n'ibintu yarazana ivyo bita ngo rusizira byama biri muhira, nkama mbona ariko arasoma, yarakunda gusoma. Na mama wanje naho tari yaragiye mu ishuri nyene yarazi gusoma. Je rero nkabona rimwe na rimwe bariko barasoma, ntangura kwiga gusoma, bakaza baranzanira. Rero nshitse mu ishuri naramenye gusoma n'ingoga, ku buryo nko muri mashuri mato nari mu bana ngira ngo ba mbere nabejeje primaire nyene nciye ubwenge, nzi Gifaransa ndakizi, nkagira redaction mu Gifaransa bakabishima. Ngeze muri secondaire nkagira udupoeme mu redaction twanje tukaza imbere. Ico gihe rero nca ndumva ko finalement ngira ngo nshobora kuba nogira ikintu. Natanguye kumva nti ngira ngo ninakora ko hari ikintu nshobora kuzogira. Mu nyuma yaho none byaciye bigenda gute mumaze kubona ko mushobora kwandika kugira mwandike igitabo mwasohoye ubu, byaciye bigenda gute? Nararondeye abantu bakera turaganira.
nuvuga yuko nagize ndasondagira nkete kugira nibutse ivyo nari naribagiye. Hanyuma rero namaze kuvyegeranya vyose numvise aho nshobora kugeza, nca rero ndatangura manuscrit ya mbere ndayikora ndayandika. Mu kwandika rero si vyanje kugira ngo hinge ngo uranditse ngo uzosubira ngo hacinga indwi zibiri. Tanguye kwandika uravyuka ukicara kuri iyo ntebe, kicara ugafata umwanya, naho wamara amasaha 3-4 mugabo ni ibintu utegerezwa kugira ku munsi, naho wogira demi page, naho wogira igice c'urupapuro canke ukagira urupapuro guzuye canke zibiri, mugabo ukagumizako kugira ngo ivyiyumviro ntibigutakarane. Amaze rero kwandika ico gitabo kigakosorwa n'abijejwe, no kuvuga abajejwe imico n'akaranga, abajejwe abanonosoye igifaransa, yaciye arondera inzu yo mufasha kugisohora no kukigurisha bita mu gifaransa maison d'édition. Ariko navyo nyene ntivyoroshe namba. Reka dusubire twumvirize ingene yabigenjeje. Mu Burundi bari bambwiye ngo hariho ngo zoba zihari ngo presse la vigile. Ngiye kubaza ati kati nta presse la vigile, ibintu si ibintu wovuga nyene biri karite yo hejuru. Hanyuma ntangura kurondera hanze n'ukuri ngiye ndiko ndagerageza hajya umuntu arondera. Nagerageje kuja kuri Google kugira ndabe nsanga kugira ngo bakwakirire igitabo gutegerezwa kubutswe uri umwanditsi azwi, kuko abo bantu bacakiriye niwe bazokigurisha, hanyuma ukabaha n'izo droit d'auteur. Hanyuma uko ndondera niko nasanze ibintu vyo kugira ngo hinge ndonderere maison d'édition, ntangura kumva ko binciye intege. Mvuga nti je ibintu ngira ndabireke, nca ndabona yuko ushobora gusohora igitabo uri wewe kubwawe ku giti ciwawe, babita les auteurs indépendants. Hanyuma ndasubiraho nyine ndarondera ndavuga yuko naho wosohora uri mu auteur indépendant usanga naho nyine ukenera novuga une maison d'édition itagutwara droit d'auteur, mugabo igufasha muri ubwo buryo ushobora bashobora kukigushirira ku ma plateforme. Hanyuma rero ndarondera iyo maison d'édition yo hanze irakinshirira kuri Amazon. Twatanguye tugira kimwe bita Kindle, Kindle self publishing, niyo yaciye andondera carakinshirira cyatanguye ugiteresharije, donc niko cyatanguye. Mu nyuma rero muganda mubwira nti ariko jewe mbona abantu benshi bashaka igitabo bafata mu ntoki basoma bakazingurura. Hanyuma aracarambwira ati no kuri Amazon urashobora kubishirako, ati mugabo aho jewe nzogufasha. Nza rero kwironderera jewe nyine ukungene nja kuri nyene kuri platform nkagerageza gukurikiza manuze mabwirizwa amategeko bambwira, rimwe bigakunda ahandi ntibikunde, gushikaho giteba kiremera kujako. Nta nuwafashije ivyo naravyigiriye jewe nyine. Mwumvise rero ico gitabo ukuntu vyagenze kugira candike, kirimo ibintu vyinshi bivuga mu Kirundi mukagisoma. Harimwo ngene bavuza kera imiti y'ikirundi, ngene batanga indero nziza ku bana kuva kiri bato, ngene abarundi bakundana bagafashanya bagasonera ibidukikije eka n'ibindi. Je hariho kimwe mu gize ico gitabo chance kunyota nshaka asuye kudusigurira, ni uruhara rwo bapfasoni mu gutatura amatati aho hambere. Sabashinga ntaye gusa atatura amatati, ariko n'abapfasoni bafite uruhara. Reka tubwiye ingene byagenda. Iyo bavuze ngo abashinga ntahe ntibabari bonyene, ijambo umushinga ntahe rijana n'ijambo umupfasoni, kubera biruzuzanya n'ibintu biri hamwe. Umushinga ntahe yari afise ivyo akora, ivyo ajejwe, umupfasoni nawe akaba yari afise ivyo ajejwe. Ni hahandi wovuga uti mbega gutatura amatati dufatiye ku bapfasoni byagenda gute. Ni ukuvuga yuko bobo bari bafise ni vyaca muri uko nyene kuntu barira abana babo bakavuga ati bangwe bagakura
bazi neza yuko ibintu vyo gutata ibintu vyo kurengera abandi atari vyiza aho umva vyatangura kera hanyuma mugabo ku imyaka ihera bobo baca bafatanya novuga mu bakenyezi hamwe umugabo yaratigwa akaba umushinga ntahe ariko hari ivyo atajamwo cyane cyane nk'ibintu vy'abakenyezi hari ibintu abafasoni bonyene bagenda bagatatura hagati yabo bitarinze kuja mu bantu b'abagabo urumva nawe ako kazi yaragafise no murumva kenshi na kenshi baguma bavuga ubushinga ntahe ariko abafasoni ntibawushira imbere mu nyuma yaho rero umufasoni Miganda yasohoye ico gitabo ubu rero arifuza gusohora ikindi gitabo cerekeye kazoza ko ubwa mbere cari kira mu bintu vya kera reka twumve imigambi mishasha afise yego umugambi wo gusura kwandika ndawufise imbere yo gusura mbere no kwandika ikindi gitabo nari niyumviriye nti mbega uwo subira ahubwo akaraba ikintu yoshiraho nk'ikibanza hahandi atari ibintu byo kumunwa gusa umuntu ashobora kuza akabiraba bimwe na bimwe byose ntibikunda mugabo ico kibanza cahariwe ubumenyi kama kikaba kihari hanyuma nka bimwe na bimwe ibintu dushobora kwerekana nk'iyo migenzo ya kera umuntu akaraba ukuntu ashobora gusubiramwo bitakihari umuntu akabisubiramwo naho vyokinwa ntaco naho abantu bosura bakavyerekana ukuntu vyagenda ntaco mugabo nkagwaruka rutigeze rubona ivyo bintu rukaza rukabiraba hanyuma rero ico gitabo nkacandika mfatiye ku vyubu ntafatiye ku vya kera nkaraba sindamenya ingene no gihinyanyura umugambo numenga no kwandika ikintu gikurikira kijanye nibi turavye ibihe tugezemo nakazoza imbere yo kurangiza rero tugenda tutavuze ingene twamenye uwo mwanditsi Madame Miganda abari kuri Twitter ku rubuga rwa Twitter bamaze kumubona ingene akunda kwigisha ikirundi imico y'ikirundi reka tubwire ingene yahisemwo Twitter kurusha izindi mbuga ngurukana bumenyi ndafise novuga n'umwana wanje mugabo novuga yuko yarambereye umuhanuzi kubera yanonosoye ivyo bijanye nuvuga vya communication izo vya multimedia ico gihe yarambwiye ati ni vyiza yuko ugira nk'izo zo platform arambwira ati Twitter uzohahurira n'abantu nk'uko gwaruka wifuza kwigisha canke wifuza yuko bamenya n'ico gitabo kugira ngo ko ushaka yuko ivyo vya kera bimenyekane kandi ababikeneye cyane cyane ari ugwaruka usanga rutaronsa akaryo kukuba ruguru ararugwaruka go mu kizungu gwaruka ruri hanze kugira ngo bashikire unabamenyeshe n'ico gitabo cawe ati kuri Twitter niho heza tego no kuri Facebook atemuka kuri Twitter usanga uzohasanga abantu benshi cyantangura gutyo rero natanguye nshiraho ibijanye n'igitabo nkandika udupassage tumwe na tumwe nabo bantu bari bamfashije kugira ya Kindle nabo nyene baranyakira nabo nyene bagakoresha platform zabo bakivuga mu nyuma rero nsanga ni platform nziza umuntu ashobora kuvuga iyo migenzo n'imico yabo hambere kungurana ubwenge n'abandi bakakubaza gutyo nsanga ni ikintu umuntu ashobora kubandanya umuntu ambajije nkamwishura kandi ni platform mbona nziza hahandi umuntu usanga ariko avuga kiri ku mutima atavuga ibintu nuvuga ibintu biteranya hahandi ugerageza kuvuga ibintu bidateranya ibintu bitababaza abandi bantu ibintu nyene byubaka
je nasanze yuko ivyiza no kubivuga umuntu akavuga ivya kera ta passion akabivuga mugabo kugira ngo bitandukane na ya mvugo yindi usanga ifise uruhande yegamiye ko bijanye n'izingorane zacu. Urabona abantu benshi usanga iyo bagiye kuri Twitter baja gusoma izingorane turimwo, usanga hariho uruhande twibagira, uruhande gukubaka dukurikije iyi migenzo. Nuko rero ndabashimiye kubakurikiranye podcast Parole Femme kuva itangure gushika ihere. Ndashimiye n'umupfasoni Perpetuelle Miganda yaduhaye umwanya wiwe akatuyagira ku gitabo ciwe Trésor du Burundi ancestral. Uwakibashikije ni Dacia Munezero. Ndayifurije rero kururanirwa aho muherereye naho ubutaha.